Bakunzi bacu bakunzi ba BM4 Plastic ndabaramutse ndabahe n'ikaze makino kiganiro cacu cuno munsi w'igereranyo rya 10 ku kwezi kwa gatanu no mwaka turimwe w'ibihumbi 2025. Hari abantu benshi bariko batubaza amakuru agiye atandukanye ariko turaje kugira ngo tubahe ukuri na cyane kubiriko biratembera ijya nino cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Hari abantu benshi ntanguye novuga ko mbabaye cyane kuko hari abantu benshi bariko barasambaza amakuru y'ibihuha bavuga yuko Uvira yoba yafashe cange yoba igira ifatwa, ariko nagenda babwire ko iyo nkuru ari inkuru y'inkorano za nkuru twababwira yuko ari inkuru z'ivyifuzo, ndetse hariho n'urunani rusanzwe rukorera ngaho mu gisagara ca Uvira gwitwa Machozi ya Raia sindagibuka neza nawe yiyamirije ivyo bihuha biriko biravugwa n'ivyo binyamakuru byo mu Rwanda. Ikindi naco twe twababwiye yuko hari ingabo z'u Rwanda, za Uganda na Kenya zariko ziragwizwa cyane aho muri Kamanyora, ariko inkuru twatugira tubazanire yabo sinziza kuko n'ubu bakomeza kuraswa bikomeye n'aba wazalendo basanzwe baherereye nk'ubu buce kabisa, baguma baza bayora imirambo y'abasirikare ba Kenya na Uganda no Rwanda ku bwinshi. Ibi navyo biri muri ano makuru twabateguriye, no gusabe ko wogumana natwe kugira ngo ubashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye na cyane ku makuru karavugwa mu karere. Murabizi rero Simba Ndumwe, by the way, abanyisi izina Simba Ndumwe ndabaramukije cyane aho bari hose, ariko vuba cyane ndababwira izina ryanje official Simba Ndumwe muri kumwe n'umusesanguzi kugira ngo abashe kutubwira ibigiye bitandukanye na cyane kuba byabereye ku mirongo y'urugamba. Ariko manze ntangure shimira cyane wo dukurikirana ndahengeshanya tukubwira yuko natwe tugukunda cyane kuko atawewe nta twebwe, kuko nimwe mu cuma tugira ingufu nyinshi kugira ngo dukore tubashe kubaha ibintu ku mwanya, ibintu tubahe bimeze neza kandi tubahere ku gihe. Ndi kumwe n'umusesanguzi ariko Pitoniti ko muri studio, ariko yampaye ubutumwa nagira ncenda bwashiramo kugira ngo mubashe kumva no gutahura ibyo bitandukanye. Reka ntangure ndamuramutsa bwana musesanguzi, reka ndamuramutse ndanaguhikaze cyane makino kiganiro cacu cuno munsi w'igerekezo rya 10 ukwezi kwa gatanu, ndetse unabwira abantu ivyinshi na cyane ku makuru ari twende aha mu biyaga bigari. Amahoro cyane bwana journaliste, nizere yuko wagize umunsi mwiza. Reka kandi nce ndamutse n'abadukurikiranye aho bari hose mu mihingo itandukanye y'isi. Ndamutse kandi by'umwihariko abadukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda kuko n'abantu bacu n'abantu dukunda, kuko rimwe na rimwe baraduha n'ivyumviro kandi bizima ndetse vyubaka. Bwana journaliste, ikiganiro nshimye ko dukora aya masaha ni ikiganiro mu by'ukuri nshatse kandi kwibutsa abantu yuko batagomba kuza barakurura inkuru izarizo zose. Ni ikiganiro nkoze biturutse ku majambo nguma ndonka aha n'ahandi, kandi nshimye no gutanga umuco nerekane n'impamvu aya majambo ari karavugwa. Bwana journaliste, nta muntu numwe asanzwe ariko arakurikirana zino ntambara ziriko zibera mu gihugu ca Kongo atazi yuko M23 imaze amezi menshi igwaye gufata igisagara ca Uvira. Ivyo nta muntu atabizi. Baragerageza incuro ya mbere biranka, baragerageza incuro ya kabiri biranka, incuro ya gatatu biranka, iyi ni incuro ya kane, aho mbere barahiye bararengwa yuko kuri incuro nibitakunda ko bafata Uvira ngo baca bayiheba baje mu bindi bice Uvira bayihoze. Bwana journaliste, nagomba kwanza menyesha abadukurikiranye yuko Uvira kuyifata biracabari kure nk'ukwezi. Uti kubera iki? Aba bagwanyi ba M23 natwigwane hamwe na Reditabara ndabahuze mbere n'igihugu cy'u Rwanda, kuko ni naco gifise ingabo nyinshi gusumba abo bandi bose doje kuvuga. Ntaco batakoze ngo barabe ko basi bikunda ko bigarurira n'imisozi hanamiye igisagara ca Uvira, mugabo byabataye ku amazi. Aha mu kiganiro twashikije ku munsi wejo, aho abawazarendo bakoze operation uvuga ikomeye wari umusugira kabiri kugira ngo bashobore kwigiza inyuma twigwaneho na Reditabara, barashoboye kwica uwundi mugwanyi akomeye. Iyi nkuru ntabwo twashimye kuyivuga ko
kuko ubu kuza turavuga ngo banaka bapfuye na banaka bapfuye ntabyo tuzovamwo, kuko abawazalendo bariko barica ku bwinshi, abatwigwaneho bariko barica ku bwinshi, abasirikare b'u Rwanda RDF bariko barica ku bwinshi, aba M23 bariko barica ku bwinshi n'abaritabara. Niyo mpamvu ubu nabo tuba twamenya amazina benshi tutakibavuga. Mugabo uyu musirikare wo muri twigwaneho yaraye apfuye, misemo kugaruka kuri iyi nkuru yiwe imbere yuko nza kugaruka neza na neza mu gitumye dukora kino kiganiro. Umusirikare w'umunyamurenge yarasanzwe muri twigwaneho yitwa Rutebuka Muhozi, uwo batazira Dragon Killer. Uyu ejo abawazalendo baramwivuganye. Uyu yavugwa yuko yari umwe yarabangamiye cyane abene gihugu bo muri Fizi, kandi akavuga no ku yandi mabi menshi atandukanye. Mbere kandi ayandi makuru mfise kuri we nuko ngo uyu yari umuntu niwe yafasha cyane twigwaneho gukora amaplani y'amaoperasiyo bagiye gukora nko gutega za ambiscade n'ibindi. Ejo abawazalendo uyu baramwivuganye kabisa muri Rugezi. Impamvu bona journaliste nzanye mvuze ivyuyu Dragon Killer, nishatse kwerekana yuko abawazalendo bari mu kazi kose. Abawazalendo iyo bari bafise itangazamakuru ribavugira nkuko aba M23 bafise babavugira, iyi ntambara iba yaraheze. Burya abatwigwaneho n'abareditabara hamwe na nizi za M23 na RDF baguma bishora kuri songoye kubera ko batariko baronka amakuru y'imvaho, ntibariko barabwirwa uburyo bariko baragwa ku rugamba. Niyo mpamvu benshi rero nubwo babazi n'abadashaka bemera bakarangurura bakaja ku mafront, kuko iyo bari bazi ukuri kwingene bariko baragwa ku rubuga rw'intambara, ndahamya yuko nubwo bazenwa badashaka benshi baca bamanika ibigwanisho bakishikana. Mugabo kubera ko abawazalendo badafise ibitangazamakuru novuga bifise ingufu bibavugira, nta kundi reka bagume biyahura. Ndavuga abantu batwigwaneho ritabara na M23 na RDF, reka bagume biyahura. Ndazi ko kazoza izoza kubaha ukuri kw'iyi ntambara iriko irabera hano mu gihugu ca Kongo. Mu minsi iri imbere u Rwanda ruzoza gusanga ata misore rugifise, ari igihugu c'abagore gusa n'inkumi hamwe n'abakecuru n'abatama. So tubandanye rero bona journaliste muri kino kiganiro cacu ku munsi w'ejo vendredi itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu, ingabo ziswe Special Force z'Abaganda n'Abakenya n'Abasomali n'Abasud Sudan niho bava muri Goma. Bari bashike muri Goma, niho bava muri Goma baza berekeza muri Katogota. Ntabwo bashitse muri Katogota, bagumye muri Kamanyora, mugabo bari baje kuri axe Katogota. So utira bafise objectif ivuga gute? Bona journaliste, nkunze kubwira abadukurikirana yuko ukeneye kumenya plan za M23 na RDF, kurikirana ibiganiro ibitangazamakuru byabo bishikiriza directement ucubona plan zabo. Aho kabisa nta swata utera. Ukeneye kumenya imigambi baba bafise gukora mu gace akaca nk'akandi, kurikirana ibitangazamakuru byabo kuko bashira hanze plan baba bafise imbere yuko banashaka no gutangura banashaka iyo migambi. Aba basirikare baturutse mu bihugu bitandukanye, ndavuga Uganda, u Rwanda, Somalia, Sud Sudan, igihugu cy'u Rwanda, bari bamaze iminsi muri Goma. Ejo niho bashitse muri Kamanyora, basi muri Kamanyora kabisa, barahonja ku muriro w'abawazalendo. Barumvise ingene urusasu rw'umuwazalendo runuka, aba hari ikintu bashikirije. Ikimbabaza nuko bino bitangazamakuru bivugira M23 batashoboye gutangaza aya majambo bano basirikare bashoboye gushikiriza. Baravuze amajambo aremereye cyane gose, nanje ntabwo nza kuyavuga uyu munsi, nduza kuyavuga mu kiganiro ndoshikiriza ku munsi wa mbere, ndavuga lendi. Impamvu nzu yashikiriza lendi ni kubera ko bano basirikare bavuze ngo
kuva vendredi le 9 gushika lundi nimba ntihenza zoba le 12 ngo bazoba bamaze gufata igisagara ca Uvira, ngo kandi bazogifata atantambara ikomeye ihabaye. Aya niyo majambo yagiye aravugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, kandi nabo abasirikare bumviriza baremeza yuko lundi bazoba bamaze gushika mu gisagara ca Uvira. Bona journaliste, ibitangazamakuru byinshi byo mu gihugu cy'u Rwanda n'iby'inyuma y'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane biri bikorera muri Amerika, mugabo bivugira mu 23 byamaze gusohora amafoto yakozwe muri buno buhinga bwa intelligence artificielle berekana yuko ngo M23 ngo yinjiye mu gisagara ca Uvira ku murango izuba riva, n'ibiganiro byamaze gukogwa. Ibi rero ni ibintu bwana journaliste byahahamuye abantu benshi, abantu bapanitse bataye umutwe. Ubu mu mitwe y'abantu benshi bazi ko igisagara ca Uvira kiri mu minwe y'izi ngabo za M23 zifatanijwe n'igihugu cy'u Rwanda, RDF, Abaganda, Abakenya, Sud Sudan hamwe na Somalia. Ibi nivyo abantu benshi. Ariko bwana journaliste, ibi biganiro byamaze gukogwa byerekanye iplan bafise, berekanye novuga ishusho y'uburyo bateguye kuzofata Uvira. Iyi nzira bwana journaliste nimba yoshoboka nuko igisirikare cy'u Burundi kizoba caguzwe. Ibi kabisa ngo mandabisubiremwo kugira ngo M23 ishobore kuzokwinjira muri Uvira nka kujya binjiye muri Goma, nka kujya binjiye no muri Bukavu na za Sake n'ahandi, nuko igisirikare cy'u Burundi FDNB basanzwe bari muri Kongo bazoba baraguzwe nk'aba FRDC. Ibi ndabisubiyemwo kandi ndabyemeza. Uti kubera iki? Uyu muhari M23 uramaze amezi upambana na Wazalendo bafashwe mu mugongo na FDNB, barasanira mu misozi ya Uvira, bakaza kandi hano muri plene aho hose byabateye kuwa amazi. Izi nguvu aba basirikare baje bazanye zotuma FDN biva mu ibarabara ikaba bisa ngo barengane bashike muri Uvira atantambari habaye. Ni nguvu nyabaki zizoba zivuye he? Bona journaliste n'abadukurikiranye ngomba ndabamenyeshe yuko wanashaka na Katogota uyu mwanya tuvugana nta mu M23 numwe ahari, nta n'umusirikare numwe afana M23 ahari. Shatse kuvuga RDF, UPDF n'aba Bakenya n'Abagande n'Abasudane no muri Katogota n'abahari. Mu mashamba ya Uvira byaranse. Mwarumvise yuko na ejo n'aba Wazalendo bari kumwe na FRDC batagugwa hamwe n'ingabo z'u Burundi bakoze operation yo kwegeza inyuma twigwaneho na Tabara kugira ngo nibaze kwihuza n'aba M23 nuvuga badeboroze baciye muri Kaziba. None izo nguvu aba basirikare bariko barishimiriza ni nguvu nyabaki. Ikindi kintu kintangaza rero bona journaliste ni iyi confidence bano batangaza makuru bakoresha mu kwemeza ko aba basirikare babo data ba M23 n'aba RDF n'abandi binjiye muri Uvira. None ko babitangaje umunsi batarinjira muri Uvira, nkamwe byoshika bakazokwinjira muri Uvira bazotangaza iki kandi? Bazoca bavuga yuko babarashe bakavayo hama bagarutse kandi? Ubwenge burabasiga. Ubwenge kabisa buriko burabasiga kure. Sinahura umuntu azi ko atanze inkuru ari kinyoma ku gitangaza makuru ciwe, hama akabazi ko hashobora kuboneka nabo mubeshuza, cyangwa akabazi kandi yuko nijya nkuru yiwe bizoshika akabayo bimpamo basida. None adusha tangaza iki? So reka nsabe abantu badukurikirana, s'il vous plaît, Uvira ntabwo irafatwa, nta nagahehe yuko Uvira ifatwa. Ndabasubiriremwo nkamwe M23, RDF,
UPDF n'aba bakenya n'abaki bo kwinjira muri Uvira atamigwano ihabaye ni SWAT aba FDNB bazoba baguzwe nka kujya FRDC igugwa canke naho leta ya Kongo izoba yabwiye abarundi ati nimukuremo ingabo zanyu ntitukibakeneye. Ariko kandi naho sinibaza yuko n'aba wazarendo bazobisabira ko ivyo bintu, ntabyo nibaza kabisa. Zijya ni indoto bafise novuga zibisazi, ni indoto zibisazi parce que nukurota ku murango babona, nukurota babona ntibitahuritse ahantu bagwaniye amezi ane byaranse ko bahinjira, barazinya amadrone barayarasira koroka, baragerageje gufata Uvira bakoresha amadrone, barazirashe twaraziberetse, harizo barasiye hano muri Pene ya Rusizi, hari amadrone aba FDN bakoreye muri Pene ya Rusizi, hari amadrone barasiye hejuru umusozi ya Uvira. Ubu ntango bazanye ngabaganda, abakenya, abasomali, abanyarwanda bo baramaze gupfa ku bwinshi. Abo barazi ingene amasasu y'abarunda anuka, n'aba wazarendo, aba bakenya n'abaganda nibo baje kuyahonjako, nabo ndazi ko ku munsi wejo barabahonjeje kuko hari abishwe, narabibabwiye. Hari abaganda bapfuye benshi, n'abakenya n'abasomali baguye muri Katogote na Kamanyora, ibiziga byaciye mu Rwanda Bugarama, abanyarwanda mwarabibonye. None ubu iyi confidence bifitiye bayikura he? So reka tubandanye. Hariho urunani rw'abakongomani rwitwa Machozi ya Raia, rusanzwe rukorera muri Uvira, rwiyamirije ivyo bihuha biriko biravuga ko Uvira yafashwe n'umuhari w'iterabwoba M23. Bavyiyamirije, ngira ngo mwabibonye. None ivyo nabyo ntimuvyemera? Byiyamirije abantu basanzwe baba muri Uvira, bavuze bati ivyo bihuha sivyo, nimutware hirya, mureke kudestabiliza abenegihugu mubatera ubwoba. Twebwe muri Uvira tumeze neza, nta kibazo na kimwe dufise, nta nkoho ihari, nta masaso ariko aravuga. Abenegihugu dukora ibikorwa byacu ku murango nijoro kuri kwamye. So abantu mudukurikirana, nshimye kubaha kuno kuri. Ibinyoma byabaye byinshi, ibinyoma ku bitangazamakuru bitandukanye byabaye byinshi pe. Ariko mwumve yuko kuri karandiriye bafise nuko uyu munsi kuwa gatandatu itariki 10 bari kuba bamaze kwinjira muri Uvira. Ndabisubiyemwo ku ncuro igira kane. Incuro ya mbere byaranse, incuro ya kabiri byaranse, n'iya gatatu byaranse, iyi ni incuro igira kane. Bivuze ngo iyi tariki 10 turiko kuri gahunda bari barihaye M23 na RDF n'abari bose babashigikiye, uyu munsi bari kuba binjiye muri Uvira. Aha mwibuke yuko hari aba FARDC bafashwe muri tariki 4 na 5 nako sorry bafashwe itariki 7 nimba niyenze, bari amahera ngo baproclame yuko ari aba M23. Ibi rero bari bamaze kwizera yuko comme M23 yari nako FARDC yasubiye kujya amafaranga yabo ikabiri muri Uvira, bari bamaze kugira confidence yuko Uvira bayifise. Mugabo abakangantare bababurijemwo, kubona rero bariko baratangaza yuko Uvira bayifise magingaya, nuko vyari mu bitekerezo byabo, bibagira yuko ivyo biyumvira atari yo réalité des choses. Ivyo biyumvira siko kuri, bagaca bashaka kandi rero kubitahuza n'abantu mu bakurikirana. So reka ndabwira kandi kantu kamwe mukigeko. Muri indwi iheze harabayeho novuga manifestation pacifique kwisi yose, yabayeho kwisi yose iyo kwerekana ko abantu bashigikiye Traoré umupanafricain. Iyo manifestation yarabaye kabisa, mwese ndazi ko n'udatunze Android iyo manifestation yarabaye. Ariko ndabaza ikibazo, mwarigeze mubona BBC ivuga ku bw'ijya manifestation? Ibitangazamakuru muzi bihambaye byo kwisi byavuze ku bw'ijya manifestation ni vyihe? Ndashaka tuze muri commentaire duhurireyo mumbwire. Ariko imigwano iri kirabera muri Rugezi,
wanashaka aho aba twigwaneho bakubisweho vyo n'abakomanda babo bishwe hafashwe mpiri n'ingabo nyinshi sagira igitigiri BBC gacandika ngo imigwano ngirira 80 km ya Rugezi batigeze bavuga n'ibintu byabaye au niveau mondial kw'isi yose. Ndashaka ndabibutse yuko iyi ntambara iri muri Kongo yashowemwo amafaranga menshi cyane mu gisata cy'itumatumanaho, ndavuga communication. Hashowemwo amafaranga menshi ku buryo n'ibitangazamakuru bihambaye byo ku isi byaraguzwe kugira ngo bishobore kurema ubwoba mu bantu. So nshaka rero tumenye urugamba turimwo, bantu mudukurikirana mumenye yuko aba M23 si abakongomani gusa. Irevre hari abakongomani novuga batanafise n'ijambo bari muri M23, kandi si na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda narababwiye ko Kagame ari umukomisiyoneri. Abapatro ba Kagame nibo bariko bemvestisa amafaranga atagira uko angana muri iyi ntambara iri muri M23, aho n'ibitangazamakuru bikomeye byo ku isi mbere usanga ari n'ivy'iwabo. None BBC ni igitangazamakuru cyahehe? Si mu Bwongereza. Za France 24 ni zahehe? So sinshimye kubivuga ko cyane gose, nzotegura ikiganiro cihariye ndabereka ingene intambara abantu bagabo bagwana nyinshi usange ingufu bazishize muri communication. Ubu mu masaha make y'abantu bamerereje Uvira yafashwe. Abari mu Rwanda benshi batangiye kwiha amacupa, batangiye kunywa inzoga, twikuye ku mwansi. Abarundi turaberetse ko atacu bamaze, turabasuzuguye. Abahungu banyu bariko barapfira kubi mu mashamba ya Uvira. Abahungu banyu bariko barapfira kubi muri plane ya Rusizi, Presizi Makatogote na Kamanyora. Zakaziyo bariko barafyonda. Namwe mugaca muja ngaha mugakurikirana ibitangazamakuru byanyu bibabesha ngo Uvira tombe. Uvira tombe wapi? So journaliste mumbabare mbuza amajambo menshi nuko mfise agashavu kubera ko bantu bariko baranshavuza gose, baguma babesha, bakabesha n'ibintu bitabesheka pe, bakabesha n'ibintu bitabesheka. Reka ndabasezere abantu mwari munkurikiranye, mumbabare nimba navuze nabi, mumbabare kabisa, ariko nizere yuko tuza kongera mu masaha ari imbere tubashikiriza ayandi makuru atandukanye.